Importance ya presence y'Imana nuko iyo umuntu ari mu bwiza bw'Imana aca yimenya. Ntawe bakimubwira ngo gira ibi, ntawe bakimubwira ngo reka ibi, ntawe bakimubwira ngo hagarika, ntawe bakimubarira ngo uri mubi, ntawe bakimubarira gute. Iyo tubonye Imana duca twibona. Esaya ntiyigeze amenya ko ari mubi kugeza umunsi yabonye Imana. Esaya ntiyigeze amenya ko ari umunyaminwa yanduye kugeza abonye Imana. Ndaje kubwira musi muri kino gitondo ngo Imana igiye kukwiyereka uko ugiye kurushiriza kuyegera, kandi uko uzorushiriza kuyegera Yesu ashimwe cyane. Uzobona uko isa hamubona uko usa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntitukiri muri ministère ya condamnation, ntituri kuri ministère y'ugukandira umuntu mu byaha byiye canke kwiciraho mu kunanirwa k'umuntu, ariko iyi ministère ni sacerdoce yo mu isezerano rishasha. Abantu be experiment ubwiza, bamara kubona ubwiza bakabona uko basa. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga ngo nta muntu azoba acigisha uyundi ngo menye Imana, ariko ngo Imana izokwishirira ivyagezwe byayo mu mitima yabo. Yesu ashimwe cyane. Bazokwitahura, bazokwimenya. Yesaya ntiyari kuzopfa amenye urugezo rw'ububi bwiwe iyo atari kubona urugezo rw'ubwiza bw'Imana. Ndakwipfurije kubona ubwiza bw'Imana.